turagerageza kuba flexible ku bantu bose batwituye kugira ngo dushobore kubatunganyiriza. Umuntu ashobora kufisa agaparcelle ka mbere gato gashoboka, twagira tumenyesha inkuru nziza yuko dushobora ku-exploiter parcelle yo akayibamwo n'umuryango akaryama agatekano. Nshatse kuvuga parcelle ipima 6x7, donc iri munsi ya A imwe. Bakunzi ba BITV, inshuti zacu, abatwumviriza bari mu Burundi, mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu, abatwumviriza bari kw'isi yose canke muri Afrika ahatandukanye ku mumbe wose w'isi, turasubiye kubaramutsa. Uno munsi natewe iteka ryo kugendera abantu abajene bafise entreprise y'ivy'ubwubatsi bakorera ngaha muri ville nyene muri Excellence House. Nashaka rero ndabaramutse ndabaha ikaze kuri televiziyo yacu, naho nabasanze iwabo batwidondore. Umwe ni Ana, undi ni Florent. Nashaka rero batwidondore neza, batubwire abo ari bo, hama tuheze tuyage neza. Murakoze, karibu kuri BITV. Nitwa Iradukunda Florent. Hama nkuko mwaduhaye ikaze natwe turabaha ikaze muri entreprise yacu. Hama nitwa Iradukunda Florent, ndi directeur gérant w'iyi entreprise. Namwe Nanje ndabaha ikaze muri entreprise yacu. Muri Sanze kuba mwatugendeye ni ibintu by'iteka gose. Nkuko mugenzi yavuze, iyi ni entreprise de construction yitwa Page Premium Architect Group. Ni entreprise cyane iri focalize mu by'ubwubatsi, mugabo n'ibindi byose bijanye na domaine ya génie civil turabikora. Hama amazina yanje nkaba nitwa Nitanga Alain Didi. Nibaza yuko muvyibanze aho mujije kwidondora mu buryo bwagutse. Kumbure muraza kutubaza ibindi bibazo turaza kugerageza kubishura. Murakoze cyane. Hama rero nashaka nanje umunyagire entreprise yanyu wambwiye yuko yitwa Page. Niko watubwiye mwayitanguye ryari, imaze igihe kingana gute? Page ariyo Premium Architect Group canke Page mu gifaransa umva hose ifu kudu indimi zose tukoresha. Twatanguye itariki 5 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene. Murumva ko muri 2022 murumva ko iracari nshasha ariko ije ifise ivyifuzo byinshi byo gushikako. Urumva rero ni 2022 turacari bashasha. Okay. Kubera iki mwiyumviriye gukora ibi bya construction? Kubera ko ari byo mwahisemwo mu bintu byose mwari gukora? Kugira twiyumvire guhitamo construction biva kure. Bwa mbere byavuye mu ndoto n'ibyifuzo by'umwe muri twebwe. Hama turagirirwa imana yo guhura turasanga ibyo byifuzo. Hama narivuze ati imana irashobora kuduhuza, turiko turayaga dusanga umwe wese muri we ico cipfuzo yarakigize tukikiri ku ntebe y'ishuri muri secondaire. Mwariganye, mwari musanzwe muzinanye, mwari abagenzi mugabo timwe? Twebwe babiri twariganye mugabo umwe muri bo twahavuye duhura twarahejeje ama university, usanga nawe nyene yarafise icipfuzo nk'ico. Turaheza rero tubishira hamwe tubiyagira hamwe. Kuko ugarutse kuraba n'umwe muri twebwe novuga nitwa turi passionné na architecture. Kubona irya nzu ukuntu imeze neza ugahagarara ukayihweza hirya no hino ukavuga ati kajya nagashimye ukuntu bagakoze, ukanaporta des modifications ku nzu usamariye hanze ati
yaza ko ari jewe rya rangi basize sinarikunze nari gushira kwiri nari kugira uko rero bitangura kutubamwo ni naho mbere no mu kwiga amakaminuza twahavuye duhitamwo ibya génie civil kugira ngo ya ndoto twagira kuva muri secondaire izoranguka umunsi uri izina. Donc urumva iyo ndoto mwayigize kuva muciga muri secondaire uburyo ubwubatsi byari muri mwebwe mu bisanzwe nta nsubiye inyuma gatoya mwize mwese génie civil yego hehe mwabitubwiye neza nka jewe bwanje génie civil nayize Gitega muri Université Polytechnique yo Gitega mugabo nk'uko yabivuze ko twagiye turahura twahuye bivanye ku bucuti twagiye tugiranira n'abo twiganye haba muri secondaire kuko umwe muri twebwe atarashoboye kuba ari muri kino kibanza twariganye muri secondaire hama jewe ca mbandanya niga génie civil Gitega nabo aza kwiga i Bujumbura niho rero byagiye kuba byiza cyane turasanga twari duhuje ibisata twizemo nyuma yo kwigana muri secondaire acaja muri génie civil nanje nkurikirana génie civil tukaba twari dusanzwe turi abagenzi iyo passion yo kuba tumva yuko twobandanyana mu bijanye n'ivy'ubwubatsi igenda ikura cyane niho rero twagiye turahura dusanga ivyumviro twari tubihuje turahuza ivyumviro turavyagura ariho rero gushika ngaha mubona ikicamwa c'ino entreprise yacu tukaba turiko turabandanya rero tuwifuza gutera imbere gushika kure kuko urumva ko icyumviro cazananye kure naho gitangura ubu si ibyaje ubu ibyumviro byaje kera yego murakoze cyane donc umuntu ariko aravyumva muri bashasha nkuko nyene mwabimbwiye mwarumva mwari mubifise kuva kera none nk'ubu kuva mu kwicenda mutanguye gukora hari ikintu muramaze kuronka marché muramaze gukora hari ikintu kiboneka muba mumaze gukora kigira ego nkuko bivuze kuva dutanguye mu kwicenda turamaze gutera intambwe ishimishije kuko nkuko mubizi intango yamigora umugabo kubera umuntu afise icipfuzo ategerezwa gushikako arakora ibishoboka byose ngo agishikeko muri ico gihe gito giheze turamaze gushima intambwe tugezeko kubera turamenyekanisha ibikorwa byacu biciye ku buhinga ngurukanabumenyi ku ma WhatsApp, ku ma Facebook, Instagram, Twitter n'izindi mbuga abantu baramaze kubona ibikorwa dukora kandi bamaze kuaprecia kuko n'ama ouvrage ari moderne d'architecture kandi ari durable donc ari résistant iyo onye ni tumve feedback tumaze kuronka muri ano mezi atatu hari akantu nitwamara umwaka wose kuko turamaze kuronka des appréciations n'amakomantere positif mwamwerekanye iki dimo mwakoze nk'ikintu kuri ama réseaux sociaux tuba twacafye inzu selon ama préférence y'abantu ivyo byose ntiducapa ibintu donc mutanga ama plan turacapa ama plan tukagira la conception en 3D ukabona de vue réelle ukuntu inzu yawe izoba imeze tukaca twongera kosi nico twise video kugira ngo ushobore kubona en réalité avec mouvement de personnage canke n'ibindi l'animation ubone réellement bizoba bisa gute mbega ubu nyene kera mu by'ubwubatsi umuntu wandika yerekana plan gusa ku gicapo ubu nyine umva hariho ubuhinga bwarateye imbere hariho façon yo kubyerekana ku video inzu gace yerekana kuri video uko izoba imeze ukayibona à l'extérieur ukuntu izoba imeze entourage amabarabara ibiki abantu bariko baragenda voire même ukanayerekana n'indani ukuntu ibintu bizoba biri dispose kuko ni architecture extérieur ni design extérieur na design intérieur donc n'indani ushobora kumwereka byose mwebwe byose turabikora donc ama service yose turakora kugira umukiriya aze kumva ari nk'ubu entre ko mbona ngahantu hari igicapo kimeze neza ni mwe nyene mwavyicapiye mwe nyene nimwe mwaciye mubicapa ngaha kubera iki mwahisemo iyo desa nk'ubu ndababajije bisanzwe
kuko umuntu w'umucapyi yantuka arinze acapa ikintu haba hari impamvu acapye icyo kintu kuko mwahisemo iyo desi araza kunyunganira mugabo gato icyo nobivuga ko iki gicapu kiri inyuma kubera umva ni architecture birasaba rero ko habaho des innovations simaka ugarukane ikintu wabonye ahantu ushobora kugerageza kira gishasha mugabo kiri présentable c'est de l'art ni architecture mugabo toutefois les couleurs ntiziri choisies au hasard kuko aya mabara nyine mubona inyuma niyo mabara dufise mu carte de visite niyo mabara dufise mu badge nayo mabara agaruka ku intervenir mu bintu hafi byose dufise muri bureau donc c'est toujours arafise icyo asigura none ayo mabara arafise icyo asigura kuko aya mabara nk'uko yavuze yuko intervenir mu carte de visite mu badge yacu ni nayo mabara agize logo ya entreprise yacu uko nyene mubibona mugerageje kuraba logo ya entreprise yacu harimo aya mabara nyene mubona ngaho inyuma yacu ego nari ndamubajije yambwiye ngo uraza kunyunganira impamvu mwahisemo bandimwa umva ni choix ya architecture gusa ni kwinova mwari mu bisanzwe en fait murayibona ukungene ino decor yacu imeze ndibaza namwe murabona ko ari ibintu bimeze neza cyane cyo tubona ngo bambwire n'abariko barabiraba mwene umuntu ashobora kwinova akiyumvira ikintu nk'iki antikabure baba bafite ibintu byinshi mu mutwe en fait bigaruka muri ya design intérieur ivyo turabiconserva haba mu ma logiciel dukoresha mu gucapa tukagira décor intérieur iyo rero turiko turagira décor intérieur tuyigira selon ya milieu y'ahantu twifuza nk'ubu amabiro afise ukuntu aba dekora mu mazu y'abantu bafise ukuntu badekora rero iyo dushitse mu mabiro turiyumvira mbega biro kugira ishobore kubisa neza biro y'umuntu byaba bimeze gute hama tukegeranya ivyiyumviro bivanye n'icyifuzo cy'umuntu yoba yifuza kungene bategura biro yiwe hama tukamupropoza bivanye natwe tukamupropoza bivanye natwe kungene tubona akagira ivyiyumviro bifatiye ku byo twe natwe tumuhaye natwe tugashyira hamwe n'ivyo yadushikirije iyo rero tumaze gushyira hamwe ivyo vyiyumviro byose tugatora ikintu kizima nk'uko mubibona ngaha twaragerageje turashira ivyumviro hamwe hama turashobora gushika kuri ibi murakoze umuntu araze kugira umuntu arinde agera kuri iyi ntambwe agashinga entreprise ingana gutya antuka biramusaba uburyo kandi butari buke hamwebwe muri abajene ubwo buryo mushobora kuba mwabukuye he hari ibindi bintu mwaba mwarabanje gukora avant nihe mwakuye uburyo kugira ngo mushobore gukora dimo kugira mushinge iyo entreprise ingana gutya je nkanje ubwanje nkiva ku ishure hariho abatwizeye turakorana nabo biciye muri ubwo buryo ntitwaririye amatama yose twaragerageje turifatafata buke buke kugira ngo dushobore gushika mu ahantu tugeze ubu yego nivyo ntivyari vyoroshe kuko umuntu iyo ariko arakora ibintu harabamo kwitanga muri ko murabiraba kugira umuntu ashobore kugera ageze arashiramwo investissement kugira ngo ashobore kwitunganya agire ikintu gifashe rero ntamuvugiye n'uwo mugenzi wanje araza kuvyivugira nawe nibaza ko yaje ava ahandi hama duhuza ubumenyi twaje dukura ahatandukanye kugira tubake ikintu ino entreprise yacu igera higeze muri uno mwanya nego nawe we ntiwagiye uratokora make muri wowe ngo turakura mu makeya hanyuma ugiye naje ntera nkaho nyene maze kwa ngira iyo nyota muri je n'ivyo vyipfuzo ivyiyumviro byaratangiye guhinduka kumva ko
hari amahera ndonse kare naca ndayatwara muri ibi nkakoresha ibi mugabo none kumfise umugambi aya mahera ndakoreshe gute naho rero byasaba ko ayo ndonse nkora kigice kimwe nkoresha kimwe nakibika mugabo byarabaye ngombwa ko umuntu yegera bamwe mu nshuti zishika cyane nkabasigurira umugambi nubwo bitoroshe cyane biragora cyane ko umuntu ashoka aguhereza uburyo bwiwe atarabona neza n'intango y'igikorwa cyawe mugabo kugira kwizere mugabo umuntu ntiyacitse intege buke buke uburyo bwaregeranye hama turashira hamwe turashobora gutangura intambwe za mbere ziboneka kandi gushikaho ibintu bigeze ubu turabikenguruka. On isa entre ndababajije haheze imyaka ingana gute muhejeje ishuri universite dimo ibi byerekeranye n'iby'ubwubatsi? jewe ubwanje muri universite nize ko y'Igitega twe twari promotion ya mbere ya génie civil ariyo yarangije muri 2020. Mwaje muri 2020 niho twaheza amashuri yacu ya génie civil urumva haheze imyaka irenga n'ibiri ubunya turinjiye mu mwaka ugira gatatu. nawe Flor? Jewe nahejeje 2018 Université Lumière campus Kinindo 2018 urumva jewe 4 ans iraheze. Ikibazo nk'ico ndakibabajije kugira ndababaze si hoba hariho inzu canke ikintu avant ko mukora kuri iyi entreprise muba mumaze kwizerwa ku buryo n'umuntu atwumva avuga ati en tout cas vraiment ne bajya abantu je narabakoresheje n'abantu bari honnête canke kubera abantu b'abafundi kenshi baragorana abafundi n'abantu usanga babesha bakaguhisa ngo ntibarikurikize ugasanga nyene abantu barabidogera bikavaho abantu mwenga barabaye desi n'abafundi dimwa nkamwebwe bwanyu nikiye apa ibyo ngaha muri entreprise ikindi mwoba mwarakoze avant cyo tuma umuntu wari wese ashobora kubizera nyine akavuga ati ndagira mu kugira twishice kibazo neza naha ngaruka kuraka iyo myaka yose twamaze avant ko twiyumvira ikiciyumviro tukagishira hamwe tukagera ku rugero tugezeko twarabaye cyane mu yandi entreprise nuvuga nti umwaka igihe kinini cyaheze turi yo service na entreprise twahoramo donc amavrage yacu menshi nuvuga nka twitirira directement kwa entreprise twarimo. umva mwakorera ama entreprise yandi mugabo murafite entreprise mwakoreramo z'ubwubatsi ayo nayo ma entreprise urumva twari dufite des rôles directs mu ma conception uyu araza kuvyivugira yari mu ingénieur mugabo plus dans les exécutions jewe nari surtout muri architecture et donc on a pu réaliser un ouvrage menshi mugabo cyane inzu d'habitation donc ama inzu en étage canke inzu zisanzwe zitageretse mu makartier atandukanye. urumva waragize wowe uramaze gukora ku bintu nk'ibyo abatwumviriza muravyumva ko mutazoba muhaye mu underground sinzi ko babita ba underground sinzi ko babita baki mugabo urumva ko yayigeze kuba abikorera kandi byari bimeze neza nta wakwidoge nta cakuvanye. namwe nanje ubwanje kuva nkiheze ishure muri 2020 naragira ibihigo ryo kwizerwa n'umwigisha yanyigisha muri university muri iyo myaka ibiri namaze twarashoboye gukorana ibikorwa bitari bike nari ndi Gitega aho twashoboye kuba turiko turakorana cyane kuko we ubwiwe nta mwanya munini yari afise bivanye n'uko yaba ari ku ishuri ariko arigisha bigaca biba ngombwa ko ari je mfashaje ibikorwa vyiwe kuri terrain kuri chantier rero
twarashoboye kugira ama execution ku nyubakwa zirenga kuri zine cyangwa zitanu izo twashoboye guhera hasi hari n'iyo twavanye yarangiye neza ubunye twashoboye gushikiriza ibikorwa turabishikiriza mugabo hariho n'izindi ziri encore d'execution bitashobotse yuko zishobora kurangira bivanye n'uburyo buza buraboneka buke buke buvuye kuri ba nyene ibikorwa rero izo nyubakwa zose igihe cyose namaze turiko turakorana nawe vyabaye ibikorwa vyiza bishimishije kuko uwo twashikirije we yarashimye nibaza yuko n'abandi batazoshobora kugaya yego murakoze ndababajije ikindi bisanzwe intambamyi muhura nabyo muri kote kunambamye d'abord ku bya entreprise canke nk'umufundi uvugiye abafundi abari bo bose bashobora kuba bakora mu bikorwa nk'ibi n'izihe ntambamye mukunda guhura nazo mu bintu nk'ibi by'ubwubatsi? Intambamye dukunda guhura nazo araza kunyunganira iza mbere sinza kuzita intambamye mugabo n'ubwizigirwa buke baba ati mwe muri entreprise nshasha twonezera gute reka twandanye dukorana n'izina z'igihe mugabo ivyo ntibiduca intege kuko bya byose gato karakura kandi nabo tubona bageze aho bageze baba bafise nabo nyine aho bavuye ni question gusa ko ducentra inguvu ku ma produits de qualité kandi ari durable mugabo afise ama exception par rapport ya yariho naho kitondera rero cette différence hama iyindi sinzi ko noyita intambamyi buke buke ibintu biraza ariko urumva ntidushobora gushoka dukoresha kumbura abakozi b'umurengera igihe twebwe natwe nyine tukiri mu ntango yo gutera imbere mugabo urumva ivyo ni buke buke muja muvyikorera byose hariho bimwe bisaba ko umuntu yikorera hama bibaye ngombwa ko peut-être umuntu yangaja akangaja abantu bake bashoboka bivanye na la production ya entreprise nawe gari ngerageje kumwunganira burya byose asa naho umenga yabiciye ku masonga mugabo imwe mu ntambamyi tubona yuko ikunze kugaragara muri ano mezi tumaze turiko turakora cyambere yakivuze nuko tugaragara nk'aho turi bashasha rero ikintu cyose iyo kijya ari gishasha harabaho yuko abantu babanza kubiga ko bakaraba remasi ko ibyo mukora ko ari ibintu bizima antiko umuntu arinza kwizera akaguha je nibaza ko mushobora kubatahura kubera ni ukuri nibaza ko baba bashizemo amafaranga menshi kugira umuntu arinde yubaka inzu yiwe iyo rero umuntu aguhaye inzu igaciye ihenuka ngira ngo vyoba ari ibintu biteye ubwoba nyene namwe muravyumva ico rero kijanye no kutizera twebwe abantu bashasha tuba tuje mu gikorwa cy'ubwubatsi muga ntabwo tuba turi bashasha ko tuba tuzananye ama experience atandukanye bivanye naho twagiye turaca dukora nivyo kumbura abantu barashobora kuraba igihagararo c'umuntu bakaraba ati shirya umuntu aracari muto aracari umwana ntabwo ari buze ngo ashobore kuja ku rwego rumwe n'abandi bamaze imyaka n'imyaka bariko barabikora mugabo ikihari nuko abatwizeye abo dukoranye nabo nivyo bazana buke buke ico naco turagishima ariko buri gihe bagenda banezerewe kuko ivyo dukora ni ibikorwa bimeze neza by'agaciro kumbure abogira curiosité barashobora kugira kuja ku mapaje yacu atandukanye kugira ngo barabe amapaje mo yatubwira bune yose yanditse ko page nyene Facebook hari Facebook yanditse ko page limited ltd
hama Instagram nayo yanditseko page PAG LTD harimo udutire yego hama Burundi. donc none muri ayo ma réseaux aho hantu mubishira kuri ayo mapaje yanyu muca mushira ko ayo bimwe mwambwira Ego, vy'amavideo dushirako ibikorwa tuba twahaye abaje gukoresha ibicapo kuko hanininya cyane ubu turiko turakora cyane mu bintu bijanye no gufasha abantu gucapa amaplan y'amazu yabo anatanda yuko agira uwundi atwizera dushobore guhera inzu tuyicape tuyihere hasi tuyubake gushika ihere. Birakorwa none ko umuntu aza akababwira ngo mumucapire gusa hanyuma agaca atwara plan yanyu akagenda kwikoresha? Yego, ivyo birabaho bivanye n'ukungene wewe asanzwe afise abakozi bariko bamufasha muri execution mugabo twebwe ugasanga ntiyashoboye kwizera yuko twoca tugenda kugira execution. Muri ico gihe turamucapira tugakora devis hama akajana ibikorwa vyiwe bikabandanya. Ivyo rero turabikora mu ngo buryo. Niba ntoba ndabyinjiyemo cyane ngo ngire ubundi nka plan muca muyikorera nk'amahera ngaha ntimuzimvye cyane rwose ku buryo umuntu urumva dimwa nibaza ko ikintu cyose mu mwacimve ntimushobora kuba muzimvye cyane abantu bakaba batinya kubera ibiciro cyane ko ibintu byose byo muri ville birazimvye usanga ko namwe mukorera muri ville ngaho usanga murazimvye nyene namwe murazimvye rwose umugani wawe ko umuntu aba ari muri ville uriyumvira ati ibyo byose aho ukorera urahanga amahera uriha n'ibindi n'andi makonsomasiyo mugabo ubwo n'uruhande rumwe inyuma y'ayo makonsomasiyo n'ibyo bibanza kandi urasubira ukibuka kuri mushasha ukeneye clientele ibyo byose rero kandi tukabishyira hamwe turafise tarif ku metero kare y'inzu dans 1 mètre carré bâti, tu chaque tarif ya 2000 francs mu gucapa. Mugabo kandi bisaba turipfuza ko n'umuntu anyuma mutoya twomutunganiriza. Donc rero birashobora kusaba une personne à une autre bivanye no mukiriya turonse. Niba ari umuntu aciririza nabo ba différencia gute muraba parents reka arashobora kuba yiziye ari ngaho muraba parents nyene mugaca mujura ngo unyene muto dimwa n'umuntu ari mu buzima buto canke ari mu buzima bwo hejuru canke muraba imodoka yajemwo canke muraba iki au juste. Bon, les réductions zirava ku kiyago byose biva mu kiyago twumva ibyo umuntu yipfuza burya umuntu aciriritse nta muto yabaho mu bisanzwe uri kurumviriza ibyiyumviro byiwe ibyo yipfuza urashobora kwevaluwa ati dapre byipfuzo yipfuza akeneye inzu ishobora kuba iri autour y'ano mahera nundi akubwira ibintu byipfuzo yipfuza ukacamba ko iyo nzu yiwe yipfuza iri ku rugero rwo hejuru ya mahera araduga urumva biva ku kiyago tuba twagiranye n'uwo muntu. Okay, murakoze cyane none nk'ubu unye tuje tumera nk'abarangiza n'uyuhe mutwe muri komra genre kugira ngo kugira mutere imbere nk'uko mubyifuza mufise ibihe bintu mushaka gukora nka 2023 mubona yuko muti iki kintu dutegerezwa ihangiro mwihaye mutegerezwa gushikako n'iri bo rimwe mu mahangiro twihaye araza kunyunganira ubwa mbere na mbere tumaze kumenya ko turi en concurrence n'ayandi ma entreprise tugomba kuapporta la différence mu mavrage yose dukora
donc objectif ya mbere principal twiyo turiko turakonsova ikintu ni ikihe gishasha kirimwo par rapport y'abandi. Yego. Ibyo biraheza bikadufasha muri conception. Mugabo inyuma yaho kandi turi muri no 2023 turagomba kuzana ikintu gishasha coza cunganira igihugu. Akarero gatoya ufashe tugerageje kuraba nko mu gisata ca tourisme tukaraba iyo bishitse tukaduga nk'ahantu ruguru nko ku visita ry'amashite Rutana n'ahandi yo mu Rutovu kugira ngo ushobore gushikira novuga nti inyubako imeze neza nka hotel a 3 cyangwa 4 cyangwa 5 étoiles sinaza kunayitora twacu twimvana n'uvyogenda gute zirangenzi ziza hariya kugira zironkanze ushobora zishikira zitamanje gusa kugira izindi ngendo ndende zirondera aho zirara harakenewe ikintu ciza gisa neza 5 étoiles cogenderwa na East Africa aussi international mugabo gisa neza iyo ni imwe rero ma projet yacu kwiyumvira ibintu bizoza bifasha muri tourisme gukorana na leta n'abantu muri aya makuru n'umukondo gukorana na nemo kubaka inzu mukayitanga mu mubona muri ico gihe kubera leta bisanzwe ifise imigambi yayo twebwe tumaze kuba turonka ama information akwiye niyo region tugomba gushiramwo iyo ouvrage twifuza ko bamwe ouvrage turaheza tugategura l'étude complète hama tukayishikiriza leta kugira ngo bishitse ko l'idée irengana ni bon bidashitse ntaco mugabo idée générale niyo gufasha kugira ngo igihugu kizamuka kironke n'abantu benshi amahera y'agaciro yinjira biciye muri tourisme. Okay, nangerageje kumunganira iyo ni imwe mu byifuzo tugomba gukorera ko muri 2023 mugabo hariho n'izindi projet tugomba gukorera ko cyane muri izo projet hariho ikintu kijanye no kubaka kugerageza gukora ama conception ahwanye n'ibigwati bya kijambere ubwo abantu bashobora guparticipa muri izo projet kumbure babishimye ko dukorana nabo tukabapresenta un ouvrage iri ahantu quelque part tuzoba twashimye ari nk'ikibanza twahawe kuko birakogwa mu cya projet y'ikibanza ahantu runaka mugomba gukorera hama mukayishikiriza muri ari isanzwe bitunganye igihe ibemereye kubashikiriza ico kibanza nkazoshobora kurangukira iyo projet turifuza ko twobandanya tukashika kure tukarondera abapartenere bashobora kuintegra muri izo projet abo bapartenere bintegra muri izo projet nabaza kugura kumbure iyo nyubakwa izoba yakozwe iri ngaho muri iyo emplacement tuzoba twahisemo iyo tuzoba twumvikanye ko na ubuha kuko ari isanzwe itunganya iby'ibisagara hama komsa haba abo ngaha mu Burundi wacu bashobore kuronka uburaro buzimbutse kandi bumeze neza buri abordable ko bivanye n'ibiciro mema n'abandi bavyifuza kumbure bashobora kuba ari inyuma y'imbibe z'igihugu abo twumva ngo n'aba diaspora bashobore gushika nabo bentegre muri izo projet iyo rero ni ihangiro twihaye muri 2023 turabyifuza kubikorera ko cyane kandi nibaza yuko harabo mumaze kubiganira ko mwaramaze gushikiriza projet yanyu hari abo tumaze kubiganira ko bamwe mugabo ntabwo bari lokal nga n'abantu bari inyuma y'imbibe z'igihugu aba diaspora kandi hariho abamaze kumva yuko icyo cyumviro twogikorana nabo murakoze cyane antuka vraiment je ndiko ndabaraba yabana nifise inoti zikwiye zo kubakisha umunsi nyene ndabahaye
kubera muraciye ubwenge muri abajene bakiri bato mufite ibyiyumviro bishasha nibaza ko n'ibintu mwotanga byo ari ibintu bimeze neza kuko n'uriko arabumviriza arumva kepwa mufise no kubivuga byonyene mubivuga nk'abantu babizi cyane muga jewe nabagaye ikintu kimwe kubera iki mbona muri abantu b'abasore gusa kubera dimwa nta mwebwe ibyo ibwirizwa shingiro risaba ni mu byubahiriza ngerageje kwishyura kuri icyo kibazo ushikirije icyo ni ikibazo natwe tubona yuko dufise mugabo muri kwa kwiyunga twashoboye gukora tugahura tuvuye mu mihingo itandukanye usanga twahuye turahuza ibyiyumviro maze turatanguza ikintu nka entreprise iri kirakora kandi iri kirabandanya igerageza gutera imbere imiryango ya page iruguruye donc ni ukuvuga yuko umuntu yoshobora kugira kudepoza ngahanye murashobora kurondera umuntu yakira nk'abafundi none babigeme mukoresha canke dimo mushaka juste gusa nk'aba receptionniste babaki canke murashaka umufundi nyene mujana kuri terrain mukubaka ni haba kuri terrain mu bakozi dukoresha ntabwo dukumira nta kumira ririmo iyo ibikorwa bibonetse dukorana n'ababonetse kuko iyo turiko turakora ibikorwa ntidushobora kuvyishoboza byose turakenera abo dukorana nabo muri abo dukorana nabo harimo abafundi nabo harimo abagore harimo inkumi harimo abagabo harimo abasore abo bose imiryango nk'uko nabivuze imiryango ya page iruguruye bose iyo habonetse ibyo dushobora kubakoreshamo barakora mema muri iyo cadre nyene hari abashobora kuba bagomba kwintegra mu maproje atandukanye tuba turiko turategura izo proje rero bose barahawe ikaze ni kuvuga ababyifuza bose babona yuko baremplisa les conditions tuba dukeneye barintegra muri izo proje tuba tugomba mu kumwunganira icyo ndagifata na kiriya kindi kibazo turafise un projet dutanguye muri uku kwezi kurangiza umwaka kw'amaformation banaduhiwe duhishije no mu mashuri sinzi ko munamaze kugira sondage ubu urana ko abakobwa baritabiriye Génie Civil basigaye ari benshi muri Génie Civil cyo n'ikimenyetso ciza ku gihugu kandi nayanda menshi ko no maformation turiko turagira muri iki gihe la majorité n'abakobwa bariko barayitabira donc rero bisigura ko ni espoir ku gihugu ni espoir kuri l'entreprise yacu ico kibazo cyuko atamukobwa twaba dufise n'ikintu natwe twarabiye hamwe kandi tugitorera umuti mu nzira zitandukanye urabona neza ko dushobora kubyifasha habuzemwo kuko barafise nabo ubwabo apa yuko ego igifundi kirigwa mugabo basanzwe nabo ubwabo bafise ingabirano mu bijanye na l'arrangement des choses bijanye na ma couleur ibyo ni byiza kiyongera ku by'igifundi bifatiye kuri kamere kabo donc rero mwene majambo ni nabo bari kwakurikirana n'amaformation turiko turatanga donc iconye vuba kizokemuka numva vraiment ari ibintu bimeze neza cyane apaho yuko nobasaba nk'akamutera abandi bajone kuko urumva abantu bose ntibaronka imitwe canke sinzi ngira ngo peut-être n'uburyo bwo gushobora kuronka ingene bushobora gushinga bashobora kwicara bakavuga bati twarahejeje nta kazi ntaki ugasanga n'imyidogo ni myinshi nk'ibi nyene mukoresha inguvu abantu bakanga kubizera manque d'expérience bakavuga ati peut-être muri bashasha nk'akandi kamo mwotera canke icizigiro icizere mwotanga ku bandi ni iki? ubwa mbere na mbere ni ukumenya icyo ushaka canke basi
n'ikihe cabaye icyifuzo cawe kuva kera ibyo byose kiriho n'ikihe cabaye icyifuzo cawe kuva kera kuko narabonye iyo umuntu ariko arakora ikintu yipfuza akeneye akunda cyangwa yashatse ntashobora kubyama ataratora inyishu y'icyo kintu cyangwa tota azokirangura iyo niyo motivation ya mbere au fond ni iki cyifuzo ufise ni iki wipfuza kugira icyifuzo hama umaze kubugira icyifuzo wipfuza kurangura haca haza ikibazo c'amahera nta mahera ariho franchement yahari mugabo si kubahebuza peut-être arahari mugabo tuzakora icyo tuzakora naho co ntumirira ugwaruka kugira umwe wese nagira ka epargne kiwe ivyo vyose ugerageje guharura ku mwaka amahera wakonsomye mu mamega mu birori mu biki uraza gusanga utoye montant niniya mugabo urumva umaze imyaka 5 uvuga ko atamahera ufise ufise imigambi myinshi muri ansi kurango ko atamahera ufise urumva hari ikibazo bigaruka ariko umuntu ashobora kwirimbura amaze kugira rero ses contributions personnelles birashoboka ko icivuzo ciwe gishobora kurangurwa mu ntango yaco nayo mahera makeya byoshoboka mugabo usanze icivuzo ca bidakunda ko kirangurwa nayo mahera makeya naho bica bikenerwa kubana association n'abandi kugira ngo mwongereze mushira hamwe imitahe muronke ikintu kinini hama mutangure hama inyuma y'igihe avec coordination ibimeze neza y'ibikorwa vous arrivez à quelque chose qui nous mwabitunganije neza naho rero ntimirira urundi gwaruka nibagire l'idée bansubira l'idée nibarondere utwo epanye dutoya hama baje hamwe n'abandi hama batangura ikintu hama hariho intambamyi nyinshi mu ntango mugabo nakubwiye byose biva mu mutima muri yayi kandi bavuze ngo gato karakura kandi gato karakura donc c'est fait gusa ko bareka kuabandona canke gucika intege avec le temps ngira ngo mani irabikora bikagenda neza hanyuma bikagenda neza nawe gari je nanje ngerageje kugira icyo noterera urundi gwaruka nuko nkuko yabivuze iby'uburyo n'ikintu kiza inyuma y'iciyumviro iciyumviro umuntu aba afise agomba gushikako mbega nimba icyo cyumviro canje ntaragishikako habuze iki ivyo bibuze nivyo umuntu agenda atorera inyishu buke kugira ngo kugera ashitse ku ihangiro ryiwe rero muri ivyo habamwo ngerageje nko kuvugira nko muri kote y'iwacu harabamwo ibijyanye n'ivy'ubuhinga kumbure nimba wifuza kuja nko muri izi domene z'iwacu ukaraba mbega ngiyeyo gishasha nabazanye n'ikihe icyo gishasha rero ubuzanye nico kumbure kiguha n'icyizere ukavuga ati jewe nje ndavye ubushobozi bwanje aho ngarukiriza ivyo notanga kumbure barashobora kuba batariko barabibona ubunyene ariko ejo bazobibona kuko hazoba harimwo gishasha jewe nongeyeko akahiko mubikora kurondera mu buryo urumva n'ibintu bisanzwe munakora iyo umuntu akora ikintu akunda ategeza gutanga ikintu kimeze neza ikintu ngira ngo cica ubuzi kenshi nuko abantu benshi usanga bariko babikora ari juste kuronderamo amafaranga nkamwe mwatubwiye neza ko abikoso yanyu ikintu c'iwanyu nyene uko biri kose munatonda ngaha n'ata muntu aba arabizera mukarindira kandi mukabikora mubikunze gerageje kukunganira gatoyi hariho abamaze kutwizera kandi si bake ni benshi hari abo tumaze gukorera kandi mu bo tumaze gukorera barashima icyo rero nicyo abantu bariko baradukurikirana kuri BI bashobora kugenda bafise muri bo
hariho abamaze kutwizera kandi aho tumaze gukorera bose barashima. Nibaza yuko avec le témoignage yabo tumaze gukorera abantu bazogenda baratubwirira icyizere, bagende bagwira nk'uko tubifuza. Ubu ntibarashobora kuba benshi cyane, mugabo aho tugarukiriza n'umwanya tumaze turabishima. Abamaze kutwizera bavyumve, turabashimira cyane kuko novuga gute, iyo umuntu ariko aratanga igikorwa kikaba ntikiriko kirakirwa n'abandi, harabamo kumbure gucika intege. Ariko tumaze kubona yuko ibyo turiko turatanga hari ababishima, iyo ni espoir nini kuri twebwe, biraduha icyizere kinini kandi bikaduha n'intege zo kubandanya tubazanira ibintu bishasha bimeze neza. Kandi nawe ndibaza abazoshobora kugira ihigwe ryo kuja kuri page zacu zitandukanye bazoshobora kubona ibikorwa tumaze gukora dukorera abantu. Kumbure ntiturashobora kuronka icyo twexecuta, ariko ibyo tumaze gukora bimaze kuja mu minwa y'abandi bantu bakabishyira kumbure bakaza kuvyubaka aho bashaka, biramaze kugaragara, turamaze kubishyira ku mapaje yacu, biriko barashobora kubibona kandi ni byiza. Murakoze cyane. Je rero nibaza ko muca muduha adresse iri konto kugira ngo abantu bari bose bazoshobora kugira kuraba iki kiganiro dukoranye, niba bakenera mutange nimero zanyu, muvuge aho mukorera neza ku buryo mubohiyanta neza bagashika ngaha atakuzimagirika. Ego ku bintu bijanye na amadresse électronique twabahaye, ku bijanye na adresse physique avec le numéro de téléphone, il y a entreprise 76 24 22 24 76 24 22 24. On va quoi roche 76 24 22 24 76 24 22 hama 24. Ok. Numéro ya entreprise. Oui, turashobora kongera ko n'iyindi 71 89 66 06 zibiri semye. Hama kujyana na le physique ni building excellence house, ni building ya blanc iri impande ya limitere. Iyi limitere iri kuri Parizar, donc ni building rero iri munsi ya poste kuri no avenue nyene kuri no avenue nyene itera igenda cathedrale, donc munsi ya poste. Ni muri ville, ni ahantu hahurira abantu benshi, donc urashobora kuhaca ne fût-ce que kugufasha kukoyanta mu vyipfuzo ushaka bivanye na parcelle yawe ukuntu imeze n'akanya gatoya. Muri 3e étage, bureau numéro 15. Anje tabemereye kuzokwama ngaha no kuri taranzo bakurikira mubwiye karibu murabikaze, tuzobabwira tuzobamenyesha kugira ngo muze mukurikirane ibikorwa byacu, kuko iyo ibikorwa byacu biriko biragerageza gushika kure bikabonwa n'abandi, hama biciye mu kurabwa n'abandi, hariho ababa bifuza ko ibikorwa byabo biranguka bikaranguka biciye muri kumbure muri entreprise yacu. Twabamenyesha yuko gushika ubu ibintu turiko turakora hanini novuga yuko tuba tukiri mu bihe bya promotion. Tuba tukiri mu bihe bya promotion kubera turagerageza kuba flexible ku bantu bose batwituye kugira ngo dushobore kubatunganiriza. Ariko kumbure uko igihe kigenda kiragenda bivanye n'ibyo tuzaba turiko turakora, abantu bazoshobora kubona hema ibyo turiko turakora, hama bashobore kuvyevaluwa bivanye n'agaciro turiko turatanga mu bintu turiko turatanga. Nta kindi wongera ko ni sawa. Akajambo kamwe gusa ni ikiyaravye ati abantu bose tugomba kubatunganiriza, tugomba kubatunganiriza ko nagira nongere ko
naka umuntu ashobora kuba afite agaparcelle ka mbere gato gashoboka twagira tumenyeshe inkuru nziza yuko dushobora ku exploiter iyo parcelle yo akayibamwo n'umuryango akajyamo agatekano ushatse kuvuga parcelle ipima 6x7 donc iri munsi ya A imwe turashobora kuyimwubakira neza twengura neza agashobora kuyibamo nisho numva no kongera uko iyo bimeze kose tura exploiter akayibamo bisigura ya conception ko ngo agaparcelle kanje ni gato iyo onye twara nayisezereye ngaho iwacu turashobora ku exploiter umuntu afite parcelle nini agomba kubakamo inzu zo gupangamo agashamo duto duto uburyo umuntu wese aronka aho yinjirira hiwiwe ivyo byose turabigira jewe manumva muri abantu baba pro gose ndabashimiye cyane gose kandi nkababwira ngo courage nguma nkorera kuri bya bindi nyine nongeye kwato karakura kandi uravyumva neza mutekereza gukura n'amaproje yanyu n'amaproje yagutse kandi ameze neza cyane courage hama batwumviriza mwese murababona n'abajeune kabisa bameze neza batanga n'ibintu bimeze neza nimugire effort muze murabahamagara muhicishe babohiyonte babivuze barashobora kubabwira ingene mushobora gukora surtout ko turi mu formation kandi wavuze ko muri mu formation yaraheze kwiyandikisha byaratanguye mugabo tuzokongera ko nuko kundi kwezi ukurikira muri janvier donc n'ubu bashobora kuza kwiyandikisha okay nta gisabwa nta mafaranga ni hasabwa iki kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha muraba mwakira baki muri aka harasabwa d'abord volonté hama udufaranga ni dutoya kugira ngo tubankuraje ko abari abantu b'abafundi bizibi ego bizibi semye kuko niyo haba hari passion okay murabyumva abafundi mwashamwize génie civil aho muri hose murabyumva canka abizi ibindi byose by'ubwubatsi sinzi ko bihari nani byose ndabatumiriye cyane kuza muri page hanyuma mubiture n'abantu bakirana neza twe batwakiriye neza batuyagishije neza banatuzimanye urumva n'abantu bameze neza cyane rero ndabashimiye cyane Imana ibe mu byanyu byanyu byose biguma bigenda neza hama bariko baratwumviriza ndabashimiye namwe gusura kudutiza amatwi yanyu mugatwigorera mukatwumviriza hanyuma objectif ni yayindi niyo gukurana n'abantu tukabateza imbere tugatezanya imbere twese hama ibintu bikaguma bigenda neza mu Burundi bwacu twereka kuguma dukorera muri bya bindi ngo nta experience dukure kuko nta experience ishobora kubaho mu gihe atawukwizeye bwa mbere ndibaza murakoze cyane rero mukama bane nanyu ndabashimiye bye mubandanye mugira subscribe mugire share mugire comment hama munakunde genre amajeme turayakeneye ku bikorwa byacu ku byo tuba twakoze dimwe murakoze cyane Florent Alain murakoze nzogaruka ikindi gihe nzanye nanje parcelle yanje muraho ikaze kandi icyifuzo dufise ku bantu bose ni uko bose botera imbere kandi umuntu wese agira muteye imbere mwese turonka akazi turonka ibyo tubakorera icyo rero nicyo cyifuzo ni naryo sengesho twama dufise buri gihe ni uko abantu bose batera imbere murakoze cyane baguma banadusengera abantu bose murabyumva ngene ari abantu beza murakoze rero tuzosubira dimo ikindi gihe nihagira ibindi bikorwa mukora canke muri ayo maformation mashobora umuntu akazoyicisha akabiraba yego sawa bye rero murakoze